Oyo. Ciao vipi? Katangu. Naraza kusaidia bazagira. Musinagenda kazi yesha. Ngazi mate. Oi. Petia. Ngazi sina chelewa. Uri nyuma sai changa. Ni chala hizo ya. Umenga muza muteri nduruni. Azira chelewa. Sinibeshi. Zile na wara tunure tiso nabona ko ngaha byanze. Ngaha siwe gusa. Bite? Sawa. Umeze neza? Wowe sanga? Chefsa 3000. Nawe? Sanga? Nawe? Je vize 10000. Nyarako dukwakanya basiga musiga muri yumvira. Wambera zo wanyuma. Yangu ni sawa. Ibintu mbonye nibyo. Umara yangu aryoshe ngaha ni hari. Ni hari. Kumbe ntivyoroshe. Ugiye kumurongo. Nugutondera umuti. Uyibona. Mpamvu uzuye nibihere bro wewe. Hasi mperutse rumva ngo. Sare, sigare. Etiana. Umwaka turamenye n'uwo. Ni jewe. Anyegeza bamuka. Nomushire mwe mu biro. Wanazimiye. Oya. Umara bijyanye n'ubonye nyine. Umara yacyoshe. Nuko nyene. Nahanye. Shuga. Yewe kayiwe noti zanje baraziriye. Oya. Nangahe nonye biri kabana. Basha sinzi. Ayo ufise. Hacyoshe nyine. Nacyo byagenze uko nyene. Sha. Naho nda. Ndara yakiriye umuntu ngaho uri umushigenda. Hani ku murongo. Yo, hari ku murongo. Atanga umuti. Ataye uvise cyunyanga gafoto wiki. Agafutu nukinjira mu nzu. Ataye uvise. Agafutu cyasubiza inyuma. Ibya bintu biracyoshe kuyi. Ya. Demilio yajya. Naro no office sengi sakaya indi. Bara detail. Na kumuro. Ya. Ahida. Ya ngira njumwana ndakerewa. Change ukurye nyene nagwo nyene. Cyane ufite nibaza nta kibazo. Yo kumira nabandi yaba. Kumuro. Ndindira gafutu sindagasohoka hanze. Biri seri yerekare. Igihuse kiryoshye. Twagenda turiparika ku mapave. Kiraryoshe ahubwo cyahetse. Tugenda twiparika ku mapave izuba dukubita hari ahantu nyine amapaka nyine byanditswe cya winjira ni business irumva baragize business ngaha. Numenye. Mo asansa nume. Yaje gaha. Nta mafaranga. Genda afise demini ngaha. Hai tugende. Sensa ndashaka igura. Sasa ni meshi. None sensa mwene na kumugore w'abandi. Baranse manega niyo naronse. None mu muhungu. Yayemeye. Ufise nka 15 ucumurarana urumva nka cyake umva rero genda afise amafaranga utugurira nje ndiso turazinanye none ugiye mu kabari uri mu boss n'ucu usoro aha turi mu kabari none umva rero kopeshe wowe waje ngaho genda afise amafaranga mvuye kuretira kandi nza numva ngo abamarana abantu b'ibisuma cisha kwiteza ingorane
bariba n'intuze baratobora nasize umugore muhira cyo mbona cyane ndabihebe nitahire nibangire na wowe warujuje gufyina hata uri gusuma urusaku wenda byumva zoje undi munsi ufise makeya no kwinje ugasanga nyene naratwara none wamahera wozana ngaha gutwara na yahe none so iyi miliyoni ifise ubu ufise aho nyene utunage n'umufuko reka ngende mufutu waso ega bya bintu biri seriye ni mama yo agahungu rega karisiriye karafise amafaranga karayafise nakuntu twokata amafaranga mani tukakesukroka ne wowe ushaka bigende gute mugakambaye impuzu tabute je bikobirana none impuzu si yabika bajya baze baruguru ntubona bijya bigoti bavyaraboze n'ibida n'ibiki kusanga bafise inoti amajambo make turabukongene tubigenza ahubwo tugateza akakamara yako ngaha akamaraya kuronde haha usanga turaronsa tuntu musata kuza abantu tubigire uko nyene aho shikiro koze kiti kwe Moi 500 euros. Oh yarekana ni byasengesa kwanze ngo tukubwire Mumbwira iki? ingo none we nushaka ibyunguka ari bindi gatwe wewe gatwe uzopfa nkwegeye biza rero tukubwire sivyo wenda zikugenza n'akanoti Yego. sivyo Okay. turekane n'ibitwarimo haja ukaja mama kamwe kavuye ngaho akabonye kamwe kabisa ubwawe afise indevu zimeze Okay, nakabona. man kajama yambara ka diaspora kavuye mu buterere Kajya kambaye kuki? gafise inoti umviriza rero dushaka twiga ingene tuyimurya c'est bon kandi ndabenzi yuko wikundira amafaranga kandi dutuma wewe nyene wewe Ryanje. urumva rero ubu rero urumva tuvugana avuye ngaho ubunyene ndaze nta ni metero 30 izi aragenda Kuma muretse akagenda none. man irindira wewe rero tugomba tuguhidire bana kusanzwe wikorera nyene akazi nyene kubabura wewe tugomba tuguhidire ugende umurabe ngaho inyuma twera tuzakuza inyuma buke umushikiriye ucubanza umuvugishe hamuca umufata byitwe ko yagiye atakurishe twebwe tuzagusanga muri ko murashwana dushe tubuza igana uti tuyige afise miliyoni ni mama Uvuze neza cyane. urazi rero kugira aze kuvyemera bitarenze guca kure uzugira ruco ucibize barekana n'ibyo wewe warasatse tugende Koresha umwanya. batwe byo ukunda kuyuba hoja nabihebye nakumena amaso Wowe nyene ko ikawusa. Agarara. jewe ganje ndatashe Iki? Utashe. cengiye muhira Mama hera yanje. Mama hera yanje. uvuze Mama hera yanje. yiki Mama hera yanje. No ndikunda gusaba mahera utazi. Yesu Kristo mana Mama hera yanje. Yesu wana Israeli amahera yiwawe turafitana amadeni Mama hera yanje. Ushima katari ndifitaniye uvuye ngaha. Sha usanga biba erega burya nje mvuye haji wawe narinje numva ngo ari umumaraya ngo yidandaka Jevye numva arirangene amahera yiwanje ntivyumvikana no sinkuvuga ikirundi. amahera yiki none amahera yiki Nyene amahera yiwanje. sawa Navyo kurumva? ndavyumva ubuzukurira amafaranga yawe ndavyumva neza ikibazo kicakiza yiki Yabiga nyene? bigi biki Twabonaniye ubusa. wabonane nande Na wewe? Haga nyene? Haga nyene? Oya muhiri wanje wamenye gute? Erega nan twanabonanye nje nawe twanahuye twanaramukanya ko navuye haja Ndiko nderekwa ndiko ndavugishwa cyane ndumusazi rero mama hera yiwanje. Mama hera yanje. Reka Mama hera yanje. yiki amafaranga yawe yiki heba njewe kumwe haja abandi twebwe jewe umukobwa twavuga jewe wambonye jewe ubu muhungu nahe umuhungu nyambanwe ibimogi Mama ndiko ndavugishwa rero ndiko nderekwa. Mama hera yanje ariko ndakoma induru watwumviriza. jewe mwebwe muza muraga ibyo mutariha ngo twe twari kumwe na mwebwe none bagabo jewe wambonye hehe jewe yewe ka Yesu jewe nyene ukunyanuka rihaye amafaranga
Mwebwe simwe mvuye hajya mugaro pango nani inde habona nde yewe rini dere bankene iri ya hehe none mwonyibagira aramahoro we utunze ko kiniri ko mbona wambaye ibintu by'ibintuze ibi ni abukine amagi none mushakire riha amahera rero yiwiwe twe nta bindi twebwe amahera yiwiwe yikini muvugane twebwe nitubizi korode reka ubwiriza n'ababwire uyu muhungu si rya mbere angizibe ubwa mbere yaraje muhira agenda atandisha n'ubu yarabisubiriye kandi nta mamara yiwanje atariko ndakoma induru batwumvirize wewe none misi yose wowe ugira ibintu byagusa nturiha Yesu Kristo ibaze ko witangaza n'ibiki wewe Yesu Kristo ko witangaza n'ibiki Yesu Kristo bahunguni Yesu amahera yiwiwe wanje wahamenye gute amahera yiwiwe Yesu uramurondera nana amahera nifitiye n'ukuri kwimwe ako arambeshe mama yangu na mama ariko arambeshe n'amafaranga yagara kuzi ndevu nyene zonyene none n'amafaranga ufise nyene oya n'amahera mvise hajya neko ndabita pako nani nje nari nifitiye nta n'urutaboye none ubu ho muravyemeye ko turi kumwe hajya oya uyu umwari ko hajya nako nditapa nani nje nifitiye niba nabonye ari denye ndavuga nani nje nifitiye nitahire hajya he haji wawe siyo mvuye wazanye diri bro ni wazanye cyane amahera nje kanigende n'amafaranga nifitiye oya ye mugana wewe basopaye nukore iyo hakurya hari ibintu by'iboro bimeze nk'amagi n'ubihonyo mama yake na mama nta n'urutaboye nani jana mfise ni muzu zana nabukuyeko nani natoni yambariye nje amafaranga nda oya numa ni wewe numa none wese watangwa kuvuga ati ngo afise amafaranga oya ye nukuri wewe nta nakimurera nta naho tuzi nanyi nta niko sufise muko ati muko maraya nje nkazoronga amafaranga nzokuro n'amafaranga afise mumenyane na nyoko buja oya umviriza menyana namwe gasimwe mwariko murandunguruka mu bwenge urumva ujya niwe yampaye idiri ngo nabigi ngo tuvugane ibintu by'amafaranga kumva ko afite umuriyoni mutawubona oya ye tubiketse ko yafise ukongere yabivuga ari seriye n'ubwanwa n'akantu wamenga arabona mutankoresheje ubuzi mubi abana rero ntabamaze kutonda ndafise senkeza ya senkeza sumiki sensa sumiki wavungu bita mikoshi gusa reka mbwira